Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana nikaze muri ano makuru atekanya ikirere kuri uno w'Imana igenekezo rya ndwi Kigarama umwaka w'2025 mu gitondo haritezwe ikirere kirimwo ibicu byinshi Imakamba, Bururi, Rumonge, Bujumbura, Mwaro na Muramvya. Mu bindi bice bisigaye vy'igihugu hitezwe ikirere kirimwo izuba n'ibicu bikebike. Ahazoba hakanye gusumba ahandi ni Mwaro mu ntara ya Gitega ayipima kuri °C 13. Ku muhingamo naho haritezwe ikirere kirimwo izuba n'ibicu bikebike mu bice vya Gitega, Ruyigi, Karusi, Ngozi, Kirundo, Muyinga na Cankuzo. Mu bindi bice bisigaye vy'igihugu hakaba hitezwe y'imvura hacemwo n'ibihe vy'izuba. Nayo Ahazoba hashushe gusumba ahandi ni mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura ayipima kuri °C 30. Mu gitondo hitezwe ko izuba rizoseruka cy'isaha 11 zirenga 45 rirengege cy'isaha 12 zirenga 3 z'umugoroba. Amakuru atekanye ikirere mwateguye n'Ikigarama agarukiye hano. Mwakoze kuyakurikirana Alice Ningabira nigene ko ndabashikiriza naho ubutaha.